qué maravilloso. mbega igitangaza bene data, mbega igitangaza. Y si nosotros, kandi twebwe egome muri iki gihe turiko turabamwo, si estos dos misterios aya mabanga abiri akomeye ya están cumplidos, yaramaze gushitswa. el primer misterio se cumplió, Ibanga rya mbere ryarashikijwe, hizo la obra que Dios tenía que hacer en yarakoze igikorwa Imana yategerezwa gukora mu iryo banga, hizo todo lo que tenía que yarakoze vyose vyategerezwa gukorwa. se cumple el segundo misterio, Harashitswa n'ibanga rya kabiri todo naryo, lo que tienen que hacer, hagakorwa ibitegerezwa gukorwa vyose. y dice que es tan Kandi bivugwa ko ari ibintu biciye bugufi bisanzwe cyane, que aquella gente ku buryo bariya abantu bahariya kubwo kutaba amaso, kubwo kutagaba, ntibashoboye kubona ibintu bikomeye ivy'Imana yari kwirakora, ntibashoboye kubibona. no creen ustedes que Mwebwe ntimwibaza ko nk'ibyo nyene vyoshobora kuba ku ishengero rya Kristo muri iki gihe, la simplicidad en mu que buryo Él buciye cumple bugufi, su segunda uko we ashitsa venida. ukuza kwe kwa kabiri, Sí, que es un hecho ya kuko acontecido. ni ikintu cyamaze kuba, byaramaze kuba, kugeza ubu ni La kahise. segunda venida de Cristo Ukuza kwa kabiri kwa Kristo kwaramaze kuba, sucedió. kwarabaye. Si vino y sucedió, Nimba yaraje kuza kwiwe kukaba, hizo lo que tenía que hacer, nuko yakoze porque ibyo el Señor no yategerezwa iba a venir en gukora, vano. kuko umwami ntiyari kuza azanywe n'ubusa, Iba a venir aquí para perder ntiyari tiempo, kuzanwa ngaha no gutakaza umwanya. iba a ser la primera venir en su primera venida y no Mu hacer lo que kuza kwe tenía que kwa hacer, mbere era ntiyari perder el tiempo. kuza ngo areke gukora ibyo yategerezwa gukora atakaza umwanya, yarakoze ibyo yategerezwa gukora byose. Por alto a toda aquella gente, Byarabacitse bariya bantu y bose, ellos no recibieron el beneficio bo rero ntibaronse inyungu, de la obra de inyungu Él en z'igikorwa su ciwe mu primera kuza kwe kwa mbere. venida. Viene el Señor Umwami kandi en su segunda araza mu venida. kuza kwe kwa kabiri. ¿Ve? Ya es Murabona, un hecho. kugeza ubu icyo ni ikintu cyamaze Ya kuba, no es algo que va a suceder. kugeza ubu si ikintu kizoba, ni ikintu Sucedió. cyamaze kuba. Y si es algo que ya sucedió, habrá hecho Él todo Mbega lo none que Él nimba dijo byarabaye, que yoba tenía yarakoze que ibyo hacer en su byose segunda venida. yavuze ko yategereza gukora mu kuza kwe kwa kabiri, cyangwa yoba yaratakaje umwanya gusa. Entonces tiene que haber un pueblo que Rero reciba el hategerezwa kubaho beneficio ihanga de lo ryakira que inyungu Él hizo z'ibyo we en su yakoze mu kuza segunda kwiwe kwa venida. kabiri. Tiene que haber un pueblo, Hategereza kubaho ihanga, abantu, porque si no, kuko bitari uko yoba yaratakaje pero umwanya. el Señor no ha perdido Ariko su umwami ntiyatakaje umwanya wiwe. Su segunda venida fue Ukuza realizada, kwe kwa kabiri la obra kwarabaye, fue hecha, están igikorwa los dos misterios. cyarakozwe, ayo mabanga abiri. Yo le decía, este mensaje envuelve un Nicyo gituma nababwiye ntubu butumwa mu busubiremo no guhishurirwa gukomeye kuri twebwe. Murabona icyo we buri gihe aganisha ko byabaye mu buryo buciye bugufi, byabaye mu buryo buciye bugufi, byarabacitse, vyoshobora kuba byaracitse abantu benshi, ariko abatoranije bo bari baratoranirijwe gushyirwaho ikimenyetso, bagahamagagwa, bakegeranywa mu kuza kwe kwa kabiri. Ntibishobora kubacika ngo bibace hejuru. Abo batoranijwe twategerezwa kuba twakiriye izo nyungu. Rero hanyuma ubu naho haca haza guhinduka ukuri, ukugaragara, ugushitswa kw'ibyo we yakoze. Iyo niyo ntambuko turimwo ubu ngaha. Imana idufashe. Ni byiza, ndasabye umwami ngo ejo uze uba umunsi w'umucyo mwinshi, umunsi w'umugisha mwinshi. Ejo kubera ko hariho bene data benshi bo ngaha, tuzogerageza kugira ngo benshi bashoboka tugire uruhara mu izo nyigisho, kugira ngo namwe muze mugire uruhara mu bazoba bariko barasesangura ibizoba biriko birasomwa. Namwe musenga umwami kugira ngo umwami abaho umucyo mwinshi kuri iri jambo yamaze kutubwira. Je numva nezerewe cyane kandi mpimbajwe n'ibyo umwami ariko arakora, kandi ndashimira Imana kubw'iki gikorane. Cyabaye igikorane kidasanzwe, igikorane ingirakamaro cyane,
rero aha tuhavana umuco mwinshi, ubumenyi bwinshi, kandi aha dutegereza kuhava tumeze ukundi, twigaruriye ibyo yadukoreye byose. Imana ibampezagirire bene data, ibahezagire cyane. Mbega umugisha ukomeye, mwebwe mwihanganye kugira ngo mwihangane kugeza kuri iyi saha. Ni ikintu gitangaje, guhera saa 2 zo mu gitondo twari ngaha kugeza no kuri iyi saha turacyameze neza. Twari gushobora kubandanya n'iyindi saha. Imana iduhezagire, idutegurire umunsi w'ejo, uzoba umugisha ukomeye cyane. Reka rero dusige ngaho umupasitori mwene data adusigarane natwe ngaha. Turagushimiye Edouard ku bw'ibyo byose wakoze ukorera abapasitori we n'umugwi wawe n'ikoraniro ryawe n'abafashanya nawe. Turasabye Imana ngo kwishure iguhembe nabo bafashanya nawe, kandi byongeye turasabye Imana ngo ihezagire aba baririmbyi mu izi ndirimbo zikomeye cyane, izo baririmbye izi ndirimbo nziza cyane bagumye baririmba. Turashimiye Imana ku bw'ibyo, kuko Imana niyo yagize uruhara muri ibyo. Jewe mfata ko muri izi ndirimbo haba harimo guhishurirwa umucyo nk'uko tubibona mu mazaburi. Mbega no guhishurirwa kungahe kuri mu mazaburi, umucyo n'umugisha. Jewe mfata ko muri izi ndirimbo rero naho hari umugisha mwinshi. Rero turashimiye Imana ku bw'abaririmbyi, ku bw'abantu baba biteguriye ibyo. Turasabye ngo Umwami abahembe, abishure cyane. Murakoze cyane bene data ku bw'ukwihangana kwanyu. Pasitori bandanya, murakoze cyane.